Aha mubona neza na neza ni ku kigo Tabara cishinze kumviza no gutanga impanuro ku bantu bafise ingorane zitandukanye zijanye n'amagara. Aha hari kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 30 ukwezi kwa12 umwaka wa 2022 aho bari baramutse bakoranya bamwe mu bo basanzwe bariko barafasha gutorera umuti w'ingorane zabo. Akaba hari mu ntumbero yo kubifuriza umwaka mushasha wa 2023. Muri abo harimwo bamwe mu gwaruka go mu ntara ya Muramvya basanzwe bihereza ibiyayuramutwe aho mbere bamaze no kubafasha gushinga ishira hamwe izotuma babiheba gutyo bagatangura kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Nkuko twavyiboneye bakaba mbere bamaze kubaha naho bakorera mu ntumbero y'uko bizoborohera kubaha impanuro kubafasha gutegura neza iyo migambi y'iterambere bazoba bateguye igihe bazoba baramaze guheba kwihereza ivyo biyayuramutwe. Twegereye bamwe muri abo basanzwe bihereza ivyo biyayuramutwe batwiganiye ingene bigenda n'ico biyumvira muri kino gihe Tabara iriko iragerageza kubafasha kubiheba. Batazira Wazaro tugusanze ngaha mbega waje muduke ngaha mukuza ngaha narose ubutumire wo kumbwira ati uraza mwishira hamwe Tabara ati ko turabona uje mwishira hamwe Tabara mwizo ngorane wowe ufise araho uhahura n'abandi ukagira icyo bakwigishije. Mbega Wazaro wewe izo ngorane wowe ufise n'izihe? Je ndafise ingorane bwa mbere z'ingwara ngwaye mu mubiri. Ingorane ngwaye mu mubiri hanini n'ibiyayuramutwe byaramfashije kuri izo ngwara kugira ngo zifate, kuko ndi umuntu nama naswingaraye nkinywera booster, nkinywera n'agatayi bita kaganja kuvuga urumogi. Rero maze kwifatira utwo ndadufashe nazangorane mfite z'umubiri wanje sinsubira kuziyumvira kuko mba niborerewe mba niswingarariye niho nca numva umenga ndafise amahoro. Ariko rero bamaze kumbwira ngo nitabe ngaha muri Tabara mwishira muri Tabara niyumviye ko ariho bazobaranyigisha boro buhoro bya biyobeza bwengo asanga abipfunguje kazogira nuko nshika ku ntambwe yo gusubiza ubuzima bwanje mu ngingo ziza y'abandi. Mbega ubuzima witwa Ntibanyasereje Batazira Wazaro. Ego mbega mu ariko mwishira hamwe harabona bafise amagara make bituma n'ivyo biyayuramutwe. Ego barahari cyane guko naho utoba ugwaye amagara make apfa kugufungura. Hariho wiyumvira ati je naho bafise igihumbi uzogura isani y'indya reka ngabanye ngura indya za 5 mugabo simbure bya biyayuramutwe bya makeyi. Nivyo bice bizana zangorane zo kugira ngo umubiri wawe utagate umere neza kuko wapunguje ivyo bari gufata nk'abandi. None urabona ko byoshobora gushikaho uzoheba ivyo biyayuramutwe ukaja mu bantu bafise amagara meza na birakunda cyane uko gitwa bikunda. Ndafise umuririmbyi turirimba kwa Daramani iyo tujanye kuririmba ashamwe indirimbo zo guhanura ati abana ba Muramvya akazoza kacu tukabona gute gaca numva ico kigo mwenga naje kirankorako. Nukuvuga yamaze kumva ayo majambo ari mu ndirimbo ndiyumva mwati gashi kindirimbo rimwe abana bi Muramvya tuzobaho gute je sindimo kubera iki naje niho punguza. Rero ndizeye yuko ngenda biheba buhoro buhoro zosanga nagiye ku murongo. Uratangura gutera intambwe. Nta namwe twatangura gutera ko turacari hasi cyane. Kabuti ndarara ntasomye ntarunyoye. Kabuti jewe no munsi ndihayihangira nari ntarusoma. Yego byarakunze ku Noel. Ku Noel niwo munsi wa mbere nabibonye kese kuva ngo nari mbuza amafaranga. Muntu ari yampaye 5,000 ngo ati ndagusororeye. Ko ari narayemborewe buca Noel iba ndavuga ati no munsi rero ndumva umubiri wanje tanzoga nonwa. Umunsi ninywereye inzoga imeze nk'ifanta. Nandi inzoga yambaye bayita Frusana. Ni umunsi n'igitangwa nabonye. Nanyoye kamwe konyene akagira kabiri nakamwiriye ndyamye. Ndabona kata samuna n'ijoro ntahora numva abantu ko bararengana. Kaguma numva ugwamo hirya no hino. Noweli. Cyandumva kumenga akantu kanene nungutse kubera numva ibiri inyuma.
mugo yindi minsi nabifashe nimpaka mu gatondo. Ego no munsi Tabara yabashize hamwe n'abandi kugira ngo mushobore kuyaga ibijyanye no gufata ibiyayura mutwe. Uravye ngwara yawe ukaraba naho bigeze mu kubifata, urafise icyizere yuko uzohava ukira canke Tabara uyisaba iki kugira ngo bikunde mwebwe mu bifata mu bigabanye bihere burundu? Twebwe nka jewe cyo nofasha nabo turi kumwe Tabara nko kuyatwegeranije twogira Imana ahubwo ikazarira dutumira nko mu maseminere twakura inyigisho nyinshi bigatuma nguma ingwara yanjye ndayiyumvamo kugira ngo kubera nomve kw'iryo tabi nahora mfata uko ndaripunguza nuko nzokwumva ko ngwaye cagihumbi nahora ndonka nkajya amajana 5 nkabikata yajura bishobora kuza giturumbuka y'amajana 5 yaragwiriye ari 5 ari 10 kanje kugura ibitunini. Mbega urakoze cyane akamo wotera urundi gwaruka rutaraja mu biyayura mutwe impanuro dukurikirana kumbonesha kure yacu nakahe kamo batera kugira ngo nimba batarabijamo nibaze babijemo? Kwerije umpereye ku bavyeyi batwibarutse bibaruka n'abandi bana nabo nyene bo baha impanuro imbere yuko umwana azobijamo umuvyeyi akamubwira ati ntuzoje mu bintu vy'itabi vy'imyotsi kuko nabonye ko atanyungu bifise ahubwo bidutwara mu manga bitwegereza ikinogo cyo gupfa nta n'iterambere upfa wasizeko. Ariko jewe gugwaruka tugendana rutarafata ivyo je mfata no kwino babwira ati iyo sinjya murayiheba ko naje nimije kuziheba. Mwakoze akazo kanyuma hagati yacu intambamyi nyamukuru ibashikira ituma mudashobora guheba ibiyayura mutwe niyihe? intambamyi dushikira igutuma tudaheba ibiyayura mutwe icambere nta kazi tuba dufise natwe twaronka ico gihumbi nta kindi tukikoresha turi kuja kwinywera ibiyayura mutwe. Tabara ikiragerageza kubashigikira kugira ngo muje hamwe muyage ibyo musanzwe murimwo mwongere muhinduke kugira ngo bikunde neza na neza. Wewe usaba iki kugira ngo muhebe ibiyayura mutwe? Je nosaba twosaba inyigisho cyane cyane. Yego hama munyuma tukazobasaba uwo mugambi tuzoba twatowe kugira ngo dushire mu ngiro turonke n'ico dukora. Mbega twegereye kandi Bonito Ntinyibagiye ajejwe kumenyesha amakuru muri Tabara nawe aratubwira ihangiro rya Tabara kuva igishingwa gushika n'uno munsi mbere aratubwira n'icyatumye biyumvira kwegeranya ugugwaruka dusanzwe rwihereza ibiyayura mutwe. Jewe nitwa Ntinyibagiye Bonito nkaba ndi ubujejwe kumenyekanisha amakuru mwishirahamwe Tabara. Mbega Tabara ishirahamwe Tabara ni Ishirahamwe Tabara rya mbere n'ishirahamwe ryatanguye mu mwaka wa 2001 ryari risanzwe rikurikirana ibikorwa byo kurwanya umugera wa sida mu ntango byari ivyo ariko mu nyuma urazi ko ishirahamwe rivuka hanyuma rigakura mu nyuma muri uko gukura ryaciye ryongereza ibindi bikorwa harimo rero ibikorwa byo guteza imbere amagara mu kurwanya malaria mu kurwanya ibituntu ariko si ibyo gusa rikora ariko rirakora n'ibindi bijyanye n'iterambere dufatiye nk'iterambere mu ndero tugafata n'iterambere rusangi muri iri terambere rusangi turafasha abakenyezi kuja hamwe bagakora bya bikorwa byo kuziganya no kuguranana no gufashanya hama noneho bakikura mu bukene. Ubu naho muri ntumbero nyene yo kusahiriza abantu kugira ngo bagire amagara meza twarabonye ko hari ingorane idasanzwe icanye n'abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe canke ubundi ibyo byose bigatuma babaho nikora bigacika ingorane mu miryango bigacika ingorane ku gihugu bigacika ingorane zitandukanye aho mbere n'abantu iyo babonye abantu be nabo batangura kubafata nabi bakabatuma intoki. Rero ishirahamwe Tabara nivyo ryarayumviriye
kugira ngo noneho rifashe bene abo bantu ubwa mbere ntibasubire gucika ingorane nabo nyene batahure ko arabikimazi. Hampande rero y'abo bantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe, ubu twarabonye ko hari ikindi kibazo umengo abantu ntibariko barafata ko ari ikibazo, umengo ntibabona ko hari n'ikibazo, ariko mu gihugu ari ikibazo. Ni iki aho usanga ugwaruka runywa ibiyayuramutwe. Ivyo rero ishirahamwe Tabara navyo byaravyiyumviriye, niko guca rigira umugambi wo kubashira hamwe, baja mu ishirahamwe mbere bise turondere kazoza keza. Muramaze kwegeranya abashika 45, mbega mubona icyo gikorwa cyaraboroheye? Ico gikorwa ubwacu gisanzwe kitoroshe, kubera yuko mu kibano ntibavyemera, hanyuma kandi mbere nabo nyine ubwabo bari inyegeza. Mugabo rero kubera ko ikintu gifatiye ku magara kigoye kunyegeza, twaragiye rero twegeranya umwe nawe adufasha, twamaze kubereka inkurikizi zifatiye ku magara, inkurikizi zifatiye ku butunzi, inkurikizi zifatiye ku miryango, inkurikizi bikwegera igihugu. Ibyo byose tugenda turabiyaga gushika naho rero turonka abashobora kuja hamwe, aribo bajya mwabonye. Rero ntibyari byoroshe, mugabo birakunda. Nico gituma n'ubu twizeye ko n'abandi bazotinda bakaza bakanyeguruka, kugira ngo iryo shirahamwe dutegure kazoza rifashijwe n'ayandi kumbure amashirahamwe canke ibindi bigo, bazotinde nyene bamenyekane, bigishwe, hanyuma bafasha abandi kubivamo. Ego uko biri kose nk'uko twavyumvise bavuze yuko hari urwaruka rwinshi ko bagwihereza ibiyayuramutwe. Tabara iriko iragerageza kugira ngo abo bantu bahindure ubuzima, baje mu makoperative azogica bamaza. Mbega Tabara ibura iki muri kino gihe kugira ngo ishobore kuzoshikira abo benshi bashoboka, kugira ngo karanda ko kwihereza ibiyayuramutwe kagarukire hafi ngaha mu ntara yacu yo Muramvya? Murakoze cyane. Ubundi Tabara yaragerageje kubashira hamwe, kandi n'ubu irikirabandanya, ariko kugira ngo babivemo barakeneye ibikorwa bitandukanye, barakeneye inyigisho zitandukanye. Mbere nabo twosanga baramaze kononekara kuko bibaho, barakenewe ibindi bigo vyakaruhariwe vyanonosoye kubafasha, vyanonosoye ingene byo bafasha. Rero ico Tabara irikirakora nuko kugerageza kubashira hamwe, hanyuma kandi nuko kubaronderera abahinga mu gihe byose byogaragara ko mu ishirahamwe Tabara abahinga boba basaba ku ibinonosorwa by'abo bantu bitahari, yoheze kabaronderera abandi bahinga. Ariko kandi hampande y'ivyo izobafasha kudodora mu yandi mashirahamwe yandi, kandi nanoneho tuboneyeho no gutera kamo n'abandi bagira neza, n'abandi botwumva, kuko igikorwa nk'ico si cumwe. Igikorwa nk'ico ni gushira ingufu hamwe kugira ngo tubafashe no kuja mu makoperative, tubafashe no n'abandi bobegeranya, kugira ngo bahurikire mu bikorwa bitandukanye, niba ari amakoperative y'ibikorwa bitandukanye, kugira ngo bazoronke amafaranga atarayo kugura bya biyayuramutwe, ariko yo kwiyungunganya kugira ngo bazotere imbere, umufuko wabo uronka amafaranga, umunwa uronka icurya, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akomeza kubihimiriza. Murakoze. Nk'uko twavyiboneye,
hampande yo kubaha impanuro zitandukanye bakaba basangiye n'agafanta ko kubipfuriza umwaka mushasha. Mbere umwe muri abo basanzwe bari muri abo Tabara iriko irafasha yaronkejwe imfashanyo zitandukanye zigizwe n'isukari, ivyambagwa hamwe n'amasabuni yo kumesa.